ko jewe ibi by'amashure ni vyiza mugana bajije ikibazo mbe umuntu wa mbere yize kaminuza yigishijwe nande ivyo byose umuntu wa mbere yize kaminuza yigishijwe n'utize kaminuza umuntu wa mbere yize akavuga ati ndaminuje ivyo byose uwaminuje ubwa mbere yigishijwe n'abataminuje nico gituma dusaba dutandukanye ubwenge n'ubumenyi nasebwe baramuzi na nyina mugabo cyatangwa kumusaba imvura twese umuntu agahinduka akavuga uyu none ari mu gihugu kinyene kiki cyantare na ndayishimiye kumengo yigira nk'umuntu atari mu gihugu ko yivugisha amajambo ukamengo aba mu yindi monde mu by'ubutunzi twarabitahuye yuko duhera kuri yagire uwihuta kuko hari umuntu aza telefone ngo mbe ngo mbariza muri berbe ngo mumye hari amadolari y'amadolari avaye bitwihaye imyaka 5 ngo ni myinshi uriko atanga kubaka inzu gejeje uwo musuvuka warabaye umugabo ntiwakuze buke buke ngo ni nk'ubu ngo nta kigenda ngo nta madolari ariho ubivuze ko riki ndi mugwiza atunga sawa nuze hano uwo mugwiza atunga wibiki ndadandaza iki ibi imyaka ingahe 25 winjije angahe na rimwe nigumira batwara muri Amerika ngo rongera n'umusenyi za kurongera hajya mu ngonga ngo pakira imisenyi nguzane ngaho ega tutegeza kuba abantu ukamenya uti iki kiva twagiye subiye inyuma mbe kuva twikukiye twakoze iki kugira ngo igihugu cyacu kironke ubwo buryo bwo kugurira hanze ayo mafaranga kuteza gukora kugira nawe ushore hanze uronka amahera icyo ukwiriye hanze mufume ucubwigurayo nyene wadandaje twakoze iki igihe cyo twabona yuko ifashanyo n'umuntu nukurima atarima ukeneye mugira neza ngo akora je nawe yobora matayo nkara makamba nico kibazo nagize abantu bose nzarima ubarinde bagira neza kugira nyamakamba siri ku kivi nirukanye amashira hamwe GTZ namugiye ni wewe GTZ utanga umuceri utanga amamesa utanga isukari utanga ibigori umunyagihugu ni magute uvuze kuza kubaha ivyo bintu tiafaundi wevaho none bakibaza ku kivi nari munasaba injya ubu umva rero hari kuntu badufashe batugira tuzize gusa ifashanyo none ifashanyo baguhaye miliyoni 50 z'amadolari igitoro ni miliyoni 200 sameza abiri none n'ubucuzura handi kubera ikintu bituzociga pour dibo tukagiheza kikava mu nzira cyose ico gitwa mu nama komite nkuru y'umugambi CNDD-FDD yabaye ku 2022 2023 mu 2024 hariya yapazo gukuru twaje dutanga intumbero tuti tuje ku kivi mugapana muza turazirinze iyi ni imyaka tuyita imyaka ya resistance mugabo utavyumva ugo mu telefone ngo ndora yaje umva rero ibi wisigura umene igihugu uti burya mahera ava mu ikawa ava muri amavuka twasabye acobwe hanze ava muri ibintu byose dushaka kurondera kugira bishobwe hanze mwene cyavyumva aha twese turi ngaha n'imigambwe imigenzi yacu iri ngaha yose twarakivuze kuko barakunze gukorera ko mu kwigisha bene gihugu ngo nimwadutora tubaha igitoro turashimira bene gihugu bace babaza ibibazo vuga bati ubu ntimugire meeting yo kuvuga mugaca mugenda mugire meeting tubaze igitoro cyo kivaye umuntu akoze ikibazo kandi uri dogiteri muri ekonomi uzoca gikura igitoro ko batubwiye iyo biva ukizanye gute nimba uzoca kironkejo namahera banyegeje nimba uzoca kironkejo uzoja guseka ko dari condition normale baratubwiye yuko amahera azova yo kuri igitoro amwe yiwacu iyo twidondereye urumva rero ni ikintu cyiza cyane ukamenya yuko utiza kwitanga ukahera gitoyi kaduga n'ubiko biraza buke amugashiputi uburenda shitsa ahantu kiya kitabura na kijya ubu naho turondere ayo kumerwa neza rero niyo two turaje ni mu 2029 niho twihaye twebwe asigaye imyaka 3 n'amezi 4 byabujiki kwihangiro twihaye tutagenda turashamwe ibishobisho tugomba kwitana amana je namwe mbaza none murasaba ibintu uko umengo twese tuva ku isi je nabwiye abene gihugu ni burya rero bindongozi ni iranga rikomeye kuko hari umuntu abibinongozi akibaza ngo kugira ngo amererwe neza mu muryango ni namabuye wikorera
nyene cyo umukuru w'igihugu mutoye dufate imvura igateba kugwa bashaka kumusaba imvura kandi bazi kavuka mu kibimba mwese mwe baramuzi na nyina mugabo cyane cyangwa kumusaba imvura twese umuntu agahinduka akavuga uyu none ari mu gihugu kinyene kiki cyane harena ndayishimiye kumengo yigira nk'umuntu atari mu gihugu ko yivugisha amajambo ukamengo aba mu yindi monde tugire amakuru ngaha ku isi abatube bantu tuvuge tuti dukora iki dushike ngaha dukure mwiki dushike ngaha icyo nacyo kintu haribereye nibyo kuzibira ati bakeneye ko amafaranga akora iki barashavuye cyane cyane mwebwe usanga mukora ku mafaranga mubona ikigega tugize evaluation basanze mu bakozi ba leta hari agashavu kaba katewe na bamwe bahora baronka ibintu mugabo batavyandikiwe bagaca bibaza ngo ni druwa kandi bica bituma n'akazi kadindira kandi akazi kadindiye nta n'umwimbu kuko iyo wewe ubona muri budget kuri ntoze yiwawe allocation hariho amalibrike ushobora guhindukiza ugahindura urashobora gufata yari gukora ikintu bavuga uti tuyashire ahakorwa inama kubera mu nama duja muri mission uronke frais de mission ukabaza muri ikintu kumenya cyo kuguma iminota 10 buri kimaze amezi 3 ariko ndamuje muraba ko turi citegererezo naravuze ni dukeneye abahanuzi beza batadukoresha amakosha umuhanuzi bavuga ngo umwamagirwa n'abagabo utegeza kumenya yuko igihugu ni cyawe ntuze rero kuvuga ngo je ndabizi rondera akira impanuro zose baguha hariho abahanuzi beza n'ababi hariho guhanura kugira ngo ukore nabi shishoza rero kandi biba umwanya kugira ngo mu gihugu cyose twababwiye tuti indongozi ku mitumba indongozi hose abantu bose bigitswe indongozi ntufate ingingo gihutihuti turiya ni byiza rero kuba indongozi kumviriza je narigeze kuba ndi komiseri mukuru tugeze mu buseruko bw'igihugu heshi kugira ngo kunamageza amateka ababene igihugu kuko jewe ibi by'amashure ni byiza mugana bajije ikibazo mbe umuntu wa mbere yize kaminuza yigishijwe nande ibyo byose umuntu wa mbere yize kaminuza yigishijwe n'utize kaminuza umuntu wa mbere yize akavuga ati ndaminuje ibyo byose uwaminuje ubwa mbere yigishijwe n'abataminuje nico gituma dusaba dutandukanye ubwenge n'ubumenyi n'umuntu atize arafise ubwenge ukabona yuko ivyiyumviro byabo biri ku rwego hejuru none igihugu avuga ati none abatagira akazi kari benshi ko tumba ko biza amashuri ubwo muri leta twabafata mwubafata hariya muri komine Butihinda ati bamufata abantu bose bize mukabakubita ahantu indwi zibiri zari zitatu ati baje ntibomenya kubaka ati kubona amashuri amashanyarazi yari menshi bakabararindira ubwarimu n'ubuganga bariko barubaka ati kumufunda arenze 200 ku munsi ati ntibo barahembwa uno mupepera abivuga hariho ibyumviro byinshi by'abene igihugu nicyo gituma iyo bavuze bati umuhanuzi dukeneye ibyo byumviro biza kubaka bikatwubaka twese kuko nawe ugiye kwiga uri dogiteri muri biology hari icyo utazi bindi birakenera rero yuko uronka impande yawe abakuzunguruka baguhanura uhanuye nabi nawe ucusaba Imana uti Imana uzoze uramfasha umutima wo gushishoza abahanuzi beza intama zitona aho ibyo byose ntabwo tarabivuze abantu batagira apeti kwitari gwabo uravye hajya ukashugira apeti kubera abonye ishasha zigerekeranye tinorunkamo kamwe akaboate agatafari kamwe kandi tugashima ko nari cyo yari yaciye arabati kugira tubafasha abantu reka tuzibire kandi burya n'amahera kuyakora muri finance biragoye ubu kuyakora biragoye ega nawe yakora n'icyo ugenda ngo baguhe naho ubu muri finance byohera hariho ahandi bica kugira barabe yuko amafagitire wagize ariyo kubera amafumitire wagize wayatanze kubera hariho abantu ushobora kuvuga ati nimugire dosiye muje kurihisha amatangazo cyakozwe ubu baraverifiya
twarasavye amahera yo kubaka stade ijya y'Ibujumbura Deni yarabizi twavuga none ko vyatebeye ngo reka ngo bacare muri ngo hari hantu bica kugira barabe yuko n'ivya mbere mwabikoresheje ikajayo. Urumva rero ibikuru bwa mbere twatanguriye ko vyari ivyo